Nk'uko mubizi umwaka wa 2023 uri kurarangira tugira tuje mu mwaka wa 2024 kwishira hamwe rero nka parseme rikurikiranira hafi vy'ubutunzi n'intwari ibereye nikaba kajyo ko kuraba muri ivyo bisata aho umwaka urangiye tugeze kugira twiyumvire n'icokorwa mu mwaka wa 2024 ndetse dushaka kwita nk'ukorwa nk'urupapuro rw'inzira ibyo tubona byofatirwa ko kugira mu 2024 tureko twotera tuje imbere igihugu kigasubira mu nzira y'amajambere bigaragara. Ubwa mbere twa tuti none umwaka wa 2023 urangiye vyifashe gute mu by'ubutunzi kuva ku mwaka wa 2023 urangiye iby'ubutunzi bitifashe neza mu Burundi ndetse ku bintu byinshi byura kompara no mu mpera z'umwaka wa 2022 ubona ko hari byasubiye inyuma kuko nitubideha kubivuga uravye amafaranga y'agaciro Burundi bufise reserve de change ubu asigari ku ndwi zibiri rimwe akaja no munsi mugabo umwaka waheze tukiri ku kwezi kurenga urumva nukuva ku mwaka urangiye ikibazo c'amadovize ubwo casubiye inyuma muri tresorerie hanyuma ibijanye n'amadeni endettement iguma yiyongera mu birarenga 6,000 ndetse 70% ko ari amadeni yo hagati mu gihugu no muri trimestre ya mbere yo gushira mu ngira amafaranga leta izokoresha urabona ko ideni rero kwiyongera aharebye ideni kintu tabaciza nuko ideni giyongera mugo ugasanga nta bintu bigaragara ubona ko vyakoze ugasanga amahero mengo yahereye mu byo kubaho kwa misi yose ukabura ibintu biri kubiraja mu bijanye n'iterambere ry'igihugu uko umuntu afata ideni kenshi kugira agwize nk'umwimbu canke yiteze imbere ibijanye n'ibiciro urabona ko n'ubu vyagume vyiyongera uravye ibiciro aho bigeze ku masoko inflation iguma iri hafi 30%. Mu bisanzwe 30% birarenze. Inflation normale ibiri munsi ya 10%. Inflation maza kubi ibiharuro bibiri de chiffre maze gushika 10 iba ari alerte. Ni alerte. Mugabo ibaze gushika 30% numva byararenze nico gituma ugenda ugasanga nk'ikiro c'umuceri kirageze ku 4,5 ugasanga umurundi mu inoti 10,000 ntashobora kurenza ibiro 2 by'umuceri haro n'umuceri usangwa n'ibihumbi 7 urumva ni ibintu bigaragara ikiro c'ibiro ugasangeze kuri 1,900 hafi 2,000 kwa mu bihumbi 5 ugasanga nta biro 3 vy'ibirayi umuntu ashobora kugura. Ibyo bice yisaba byongereza kwa kubaho nabi no gufungura nabi na vinira biteye abantu benshi. Ibijanye na infrastructure urabibona yuko uburyo kumbure butaboneka usanga ivy'amabarabara ibiraro n'ibibuga by'ine ukabona yuko bitararonka uburyo bwo gusubirwamo byinshi. Mu bisanzwe nk'iri barabara rya Mutakura riva mu gisagara ari mu gisagara ca Bujumbura cenka hari rigenda ku kibuga c'indege riciye ku boulevard diplôme impande ya Brarudi ubona ko nkajya n'amabarabara mu bisanzwe yarakwiye kuba atari nko mu gisagara umuntu ashizemo inguvu amasecteur porteur de croissance yategeza gwiza umwimbu uravye nk'igisata c'amasoko ntanga nguvu cyane cyane remine uravye barukera rugendo ndavuga ubutare icuburimye n'ubworozi ntibyashoboye kugira wa muvuduko ukwiye kugira justement nino nzara n'ibi biciro bigabanuke canke ubutare bushobore gusahiriza amadovize canke ngo abaturiste biyongere bagwire cane amadovize aboneke ibindi ni biduhanga byiyongera ni vetusté du réseau électrique installation y'amatara ishaje amatara ngene acika ngene aburika amazi planification y'amazi ngene yagenze mu misi heze urabona kumengo twamaze gufatwa amazi n'amatara hagiyemwo na carburant mu bijanye na energy n'ibitoro n'ibintu bigaragara kuko igihugu giheje kugira ico twokwita la pire crise du carburant gusumba n'izari zarabaye mu mwaka uheze. Urumva rero nturaca yinkita ati
none tuze guheza 2023 bimwe by'ikitoro bigica ahubwo biriko biraba duhanga no gusumba n'amazi cyane cyane nko mu gisagara ca Bujumbura. Les entreprises publiques ziriko ziragira ingwano mengo ziriko zirubugara nka Sosumo, ishyirahamwe rikomeye nka Sosumo yahora rihingura isukari, ugatusanga isukari icija mu biza birava hanze na ya madovize asanzwe akenye. Hariho za Unatera, roza Unatu n'ayandi usanga ari mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe. Mu bijanye na politike twovuga ibi bakivuga hari umugambwe mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi umwaka urangiye kandi ikibazo cyawo kitarava mu nzira, ari uwo mugambwe nyene wahorwa yuko ari wahora ugaranisa dynamisme démocratique. Twumva bamwe bidoga baratwinjira mu bintu by'iwacu n'iki, urabona ico n'ikibazo kinze gihera kitarava mu nzira. Hari bijanye n'umugwiseni, hari imigambwe imwe myinshi ubona yagiva ko mengo yakumiriwe mu gushiraho uharanira amatora, ucungera amatora, kuko mu gucungira amatora ni nka arbitre mu mukino, kujya hajya football tugenda kuraba umukino ya umuseni ni arbitre mu bisanzwe. Ibyo rero bigace bitera impungenge yuko mbetse uko muri amatora yo kwidoga ko abantu bakumiriwe bagize iki bizohera ryari byo navyo mbega navyo bigira biduhange twari dusanganye ibindi bibazo. Mu 2025 twinjira umengo nizandura ati turakumiriwe turagize iki kandi uko abantu bidoga niko leta ikaza gucungira umutekano ugatusanga dusuye muri bimwe vya kera. Niyo riske rero kandi urumva tuva mu 2025 ejo n'amatora y'u 2027 urumva ikaza c'amatora n'ikintu 2025 n'amatora 2027 amatora 2030 amatora 2034 amatora 2035 amatora. Urumva rero nk'ivyo bizokamara ibintu mengo biriko birashusha abantu mu mutwe igihe bizo bidatunganijwe neza, bice bigira zangaruka kubijanye n'ingene abantu batunganya ivya leta. Au niveau social ni ibintu tarakuvuga n'ubukene bwiyongera, abantu bagafungura nabi, ugasanga ruguru bimwe byo kwiba mu mirima byasubiye kugwira cyane kubera ibintu by'inzara. Abantu bari bifise ico bitara classe moyenne mu Burundi ariko barahera, bamwe ba fonctionnaire bahora bavuga ati abantu baba fonctionnaire mu classe moyenne usanga kubera iyi niveau de vyuza ariko burazimba basigaye umengo nabo bari muri catégorie de vulnérable. Ugwaruka ndabona kumengo rumagwihebura wo kugura amarembo ngo rugende tugaruka dusanga rusa n'urugira ruduhera no mu bifise bose barungika hanze batifise bose umengo buguriye aboca bagenda n'abifise ugwa abana babo ni hanze no kugenda tutibagire ibijanye ngo nibiyayura umutwe mwarumvise ko biko biraba byinshi cyane abana badafise ibyo bakora canke bihebura kubera indero baba bararose formation utusanga bihebera ugasanga bagiye mu biyayura mutwe. Neje bundi warumvise umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu atera kabwe ngo nidufashanye, haro n'udurongo yishira hamwe ribiraba yitwa Eric je bundi yarateye akaba avuga ati ibiyayura umutwe bigira bidutwara ugwaruka. Kubijanye na sante amagara y'abantu ni depart y'abaganga igumigenda kandi iguma yiyongera ugatusanga muri ya mahopito ya ruguru service zarasubiye inyuma cyane. Ugiye manke baratubwira ruguru ma observation mu mahopito ya leta yitwa ko ari gratuite ba service arasubira inyuma cyane. Tabaganga bakwiye hari abantu bagashasangura kuja muri privé ugatusanga ibiciro ibintu rutugwa. Ibijanye no kwiyunguruza transport de biens personnels avec vya carburant ngira ntawe kwarayivuga hagiye murazange ngo zabuza makinga canke ribiki canke amamoto kushikana hariya. Je sinzi ko murabona ko abanyagisagara kwideplacer i Bujumbura bisigara ikibazo kiteye ubwoba. Abantu mengo ari muri marché, abantu mengo kumuna wari hehe, hari inzira henshi usanga zidashika amabisa hagarukira ugasanga abantu nta nakamoto ko bunguruza nta niki bakazogenda kuzuba imvura ikubise bakabura aho bugama. Ni ibintu turiko turavamo ugeze no kuri international ushaka kuduga mu Gasekebuye wowe ufata taxi uduga gute imodoka gutara muri za hospital mitere canka uhijya uri kuraza canka ku kigobe ushaka kuja mu kigobe hariya ugenda gute
taxi abarundi boronka taxi mu 5,000 buri kanya ni kibazo n'ibiro vya difficile de blocage des annales ku bakozi ba leta y'ibyabahanze uyu mwaka urinze uhera bitarava mu nzira bisubiza inyuma imiryango utunze mu miryango n'ivy'amaretraite kubitunganya hano bagiye muri retraite umengo babwiye giturumbuka ni kibazo ugacusaga ubuzima bwabo bwiye bumera nabi kubera byaraharuwe nabi donc ivyemegwa biremegwa muga kuja mu ngiro bikaba umuti kubera prevision ziba zitagenze neza ico biva koroniki nuko tuguma tubona yuko haguma incoherence muri planification ubu strategie kurondera uburyo ntayihari ingene abantu bashimwa mu mabanga biguma ari kibazo gutunganya amafaranga ya leta ni kibazo kugwanya ibiturire kiracari kibazo dysfonctionnement institutionnel yo nayo nyene ni kibazo ingene inzego zikorana zinjira namwo gasanga ntizubahanye ntizagize gute de réforme profonde de la justice amahinduka mu butungane kiracari kibazo abikorera utwabo ibibazo bafise n'umurengera problème de leadership dans l'administration biguma ari kibazo indongozi z'ukuri zitanga karorero zitanga muri administration usanga atari nyinshi abantu mengo bagenda biyumvira inyungu zabo kenshi na immixtion du parti au pouvoir dans les affaires de l'administration aho usanga mu bice byinshi abari mu mugambwe uri ku butegetsi bashaka kwinjira mu vya administration haronka kaya hore yari yabaye bubanza ngabo ugasanga mustanteri mu vy'amasoko ari karanigana n'urongo y'umugambe mu ikomine urumva cawumva ko ari kintu herezuma ko hejuru bafashe ingingo zirubahiriza uwo mustanteri two saba ikico bitare recommandation rero ko nico gikuru uno mwaka wa 2024 ubwa mbere nuko dufsabi icambere nuko hosubira ico bita coherence nuko mu bijanye no gutunganya imigambi dufatiye yuko ca gitabo ca vision 2040 2060 caraye gisohotse cabaye public kijya rero cari gikwiye kuba intango yo guhindura abarundi kikigishwa abarundi bakigishwa imigenzo mishasha kuko nta terambere rizoshoboka le comportement et mentalité mu Burundi zikimeze ko zimeze no munsi haba mu batwabo haba mu batwara tubivuge tubisubire ico gitabo reko gisohotse hoteza kwa ico bitarujike muri planification opérationnelle ntabwo havuga ibitabo byinshi kwa kundi ngo vision 2025 ngo plan national de développement ngo ni bitabo biriko birayobeza abantu tuje kuri kimwe tugikurikire hanyuma hatangura ico bita sensibilisation jusqu'à la base twumve ko kwishira mu ngiro ari guhinduka twese haba kuva hejuru barundi dufite ingorane twese ikigira kabiri nuko leta itunganya ico bita strategie yo kurondera le financement cane cane andovise ico kintu leta batacicariye nyime umushikiranganje w'ikaka ca leta nyumva na leta icyo tutakwicarira naho tuzoshika biyumvira ngo ngutoza amakuru aha mu Burundi gusa mu banyagihugu naho tuzoshika deja leta yonyene heje guhagarika ama dépenses yayo ajanye n'ibikorwa biri mu madovize muri revision budgetaire we naho uzogwiza amarundi canke ibyo uzemera ntuzobishika kuko nta marundi uzotwara hanze ryari twaraganira na directeur general wa Regideso turagirana ibiganiro umwanya muri ambira ati rimwe rimwe natwe biradushikira amarundi muri Regideso akaba yuzuye Regideso abantu barisha amarundi aruzuye mugabo cakira dukeneye gisaba amadovize atamarundi kuri amarundi akuzura muri Regideso mugabo za nsinga zishasha none uza kuzigura iki utwara ya marundi sinzire ko muri leta ikibazo baracumva kuko ayo madovize arafise ngena rondegwa haba mu vy'imfashanyo hari ico bita principe ya déclaration de Paris plan d'action d'Accra hari na evaluation ya Busan hari ama principe azwi neza ngene bikogwa kai n'u Burundi bwarasinye kufeza Paris de déclaration de Paris none ariko bakora iki
kandi muri budget bashize ko bazomobiliza plus de 900 miliyari y'ama aide publique au développement none nazo tuzovamo gute sabrado sakuya tuti amarundi aruzuye meyi produit tugira tuyinjize amadovize ibitoro amadovize amashazo tutego twarunza amarundi ni deni twajyatse muri banki none iyi produit nayo je sinzire yuko ico kintu baragitegera kuko umengo ni kibazo kisaze kandi ataho dushobora gushika mu bisanzwe ubwo muvuga ati amatara cyangwa izingwa nibiki ntihabura ibintu regize zikenera bizana amadovize none bihagaze bica bigenda gute hego harashobora kwa gutunganya nabi amashirahamwe turaza kubishikako mugabo haro nibibazo biteza kwiga leta rwego hejuru kuko abantu barakunda kwikurizanya ko bagashaka ngo he baza kuyari nabonye hari bazo bafise tuterefasi ibigano twagerandira teje na bayididezo narashoboye gutagura bimwe numva ko nabo nyene hari ibintu leta rwego hejuru yotegeza gukemura ibijanye na investment direct tranche haro bintu bya doing business ngene bigenda tusaba rero yuko hoswe kwa bimwe byo kuraba doing business ngene mu Burundi meze tukara ko tuko turagira ama reform vyaho ariko kwa kera vyarahagaze cyangwa icyo bita CPI country policy institutional assessment kuraba inzego amanota baziha kugira bibashe kuza baraziha finance mazikwiye haya za banki mondiale Burundi muri evaluation ufite amanota make cyane ku muri capacité des institutions kwacu usanga Uburundi nta deni bashobora kuba babugirira kuri guichet de don kandi aho twimaramariza ya mado baduhaye nituyamara ntihora bishika n'amahera gutegura udashobora kuyamara ni kibazo icyo nico kwicarirwa investment direct trade dusubire kuri doing business ama reforme abantu bashaka bakakama komisiyo abantu bakagira ku butumwa no gusubira canke nibindi gufacilita ba exportateur bashorera ibintu hanze amadovize akaze bakashira muri banki commerciale amwe akabagwabo abaturiste gufasha cyane cyane kugira capacité kugira turabe yuko twoshaka kwa credit diligence reserve de change de sommaire ntaco wozikorana mwiterambere ntaco wozikorana nta na kimwe ntibikunda ko ibi vy'amabiro dushanje mutima kagera ko ritegeza kumenya yuko hari amadovize ategeza kuza ku nguvu za leta nyimba ari amafaranga yinjira y'amadovize yinjira ari ingenzi zinji ari bande bayinjije ari arakomare bayinjije ahubwo tugira n'ishasa ahubwo kukasha no gufasha kugura ivyo bindi bintu sino berbe avait la latitude nayo yo kuzana amahera yayo ikayashira kuri marché bancaire finance sinumva rero berbe itashobora kudanaza n'amahera guhereza amabanki namiro ingene yo kumvuga ngo ngwindiriye ayava mu bantu ngo acaje wayo dango ikunda berbe niyo coopération amadovize ya coopération gushorera ubutare hanze ari bwa leta amadovize bagashikira muri berbe ni ivyo rero leta nayijamo ampre canke ivana nibiki ko ati twaronsa yarereka natwe dushire kuri marché bancaire ivyo navyo vyega abashikiranganje w'imigenderanire coopération none ewe yinjija ngahe mbega uburimye n'ubworozi kabiri kiduhanga itashoka yakoze iki kugira inza yikawe nayo berbe ni banki iri ngaho amadovize aje yaheze kajana ikaza gusahiza ayandi n'amabiro do shanje ari destiné kumobiliza abandi mafaranga abantu binjira izo ngenzi zaje abatahutse abagize iki abakomane baje gusumira aha abagira gute ayo yose nagashikira ngaha muri circuit mugabo araheza agakora kuko ayo mamangazini rimwe mubona naguma yinjiza ibintu abataronsamara muri berbe nivyo biriko birakorana liguma rizimvye kubera iki nta madovize reserve de change kwizihari ari 0,5 d'importation minimum muri East African Community igihugu muri East African Community minimum convergence na mezi 5 minimum uri muri East African Community uri igihugu uri membre ya East African Community minimum amezi 5 kufisa madovize reserve ya mezi 5 none uri kundwiza ibiri irokomana gatatu nibi byo guhinga amabanga twemere ko hari dufise faiblesse institutionnelle kubera abantu baje mu mabanga batabishoboye bicereza ama reforme imigambi itegurwa harageze aho tumeta a competence leta muri 2024 kumeta competence les expertise zihari baba bo hanze baba no mu gihugu tukabandanya uko nta gikogwa ibi byose umwe n'ibintu bicererwa amagesipota hari problème muri capacité muri institution
yaba raporo ari nk'iy'ubutunzi iza gusohoka nko mu 2023 kumva ngo ni raporo muri 2021 c'est un problème. Evaluation y'amadokima birabi bibazo. Commandita audit d'etat uyu mwaka kugira ico bita isuzuma z'ingene inzego zikorana n'ingene kora neza abashikiranganje administration kuko zirinjiranamo cyane hakamari ko arafata ingingo zimwe usanga au niveau des prises de décision datahura ugasanga hari abantu abategetse bafata ingingo batazi ko bitari kuko zategeza kwa zagarajwe n'amategeko canke andocre kumva ko umushikiranganje afashe ingingo ngo iki kirabujijwe muri code penal ntawe ukibona hehe nukibona ntibiyumvira ati basi ikintu nyuma kimaze kuba un problème ni gitegeko je muri assemblée cy'igira iki canke hasohoke docret hamare ministère azogira donance de mise en application gusa ntihari yakumva ngo arabujije abantu gutemwa arabujije kugira umuguverne hari umwe ukwiwa gafata inkingo no hari urabona yuko naho inzego zigira ubumengo rimwe rushaka gukora ukwabo iyo utegeza kuba canke ama ministère usanga ciyagutse gusa ngo interieur ngo administration n'ibiki bintu byinshi kabura harakwe kuba un audit yo gusura biko atogira badosura kuzekatisha ministère zikaja hamwe zifise performance ico turagisavye kuko urabona ko ubu abantu bashira gufunguka zo mu mwengo arindiriye ngo ministre kanaka ubundi ngo umupolisi procureur ngo ivyo ntubimbaze kivanure ibintu yerashimeze gute warabishika tukatanga hanyuma kwangaje réforme de la justice en profondeur nukuvuga gusubiramo ampondera ubutungane kandi les piliers zirazwi nuko ubutungane busura kwemeza nk'ubutegetsi reconnaissance du pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir no mu vyumviro by'abantu ubu nta bihari burya uri kwa president cour supreme n'umushikiranganje ubutungane honyene umengo ntubona usumba uwundi umengo ntubona umwe wese cyagarukiriza ariko mategeko president cour supreme wari hejuru maramva no muri protocole kwavugwa havugwa mu bambere imbere y'abashikiranganje muga muri pratique urabura umushikiranganje na ko hari ikintu kigihaze ingene bimeze muri protocole n'ibindi gestion professionnelle de la carrière des magistrats muri recrutement na promotion ingene bigenda ko utanga kuzura duza bamusubira ushiramwe politique ugira iki habarimo kubakoromba kurenforcer la logistique y'ingene bakora aragahembo canke il faut revoir bakaraba ivyo nyuma twabwise ubutegetsi butegeza kugira il faut voir la logistique y'aba magistrat ingene bakora kuko ubiravye urashira kwatuti les atwifuza ku butungane yobi hariho no kurenforcer les capacités école de la magistrature aba magistrat bahita so kwa afise ubuntuze ubumenyi bukwiye n'iki mu bisata bitandukanye turavyihendako no kuza baradabuta amategeko c'est le contexte ugasanga barashaka kuriza amategeko ashaje mu magistrat gacakoresha nyina vyumva kwera amategeko yataye igihe canka atagifise ari anachronique waruza ku magistrat kari aravyumvira uko avyumva bikugura rero ya pouvoir discrétionnaire nabiye vya juge unique barafise ico vyofasha no kurenforcer service de l'inspection ubugenzuzi bw'ubutungane pour sévir contre les magistrats véreux kuwanya igiturire rero bive mu majambo kandi bije gukogwa umengo bikogwa mu nzira zitajaje n'amategeko uko ugwanyije igiturire umengo ntibijaye mu nzira y'amategeko usanga uri kuzana ibindi bibazo ahubwo ugasanga ni kindi giturire kigira gisasi kw'indava ibyo tutemera kandi twayamirije n'ibintu wumva ngo hari abantu banaka ngo bafashwe bivye ngo babatse amahera ayo mahera ntawe yazi ngana yagiye he yatswe nanda ifitiye uburenganzira yayabitse yashikanye ahubwo tusanga haje n'ibindi na je no cashiramwe akiwanje twankara nkaza nkayatora nenda atwenga cyane atwaca ngatanga igice ayani nkayagumya aho mane ko ndagwanya igiturire cye naye nakigiyemo nyine ko na prof urazi n'abantu ngene twimereye gusharikana ati yego dakoraho buzi mbwa ngo bayatoye mu nzu bagize iki we ivyo bintu hagiturire cyo gwanga gutyo rwado la jungle nibikunda tuza kwirefera ku magazine de la convention des nations unies habe kwigisha abantu d'abord les infractions de la corruption hari ivyaha by'ibiturire n'u abantu batazi igituri cyari cyo n'ivyaha byacu abantu bataramenya biteza kwigishwa ivyo byo kunyuruza amatungo y'igihugu by'amagestion frauduleux amakonkisho gutoza ni byinshi bikogwa kandi bibujwe n'amategeko mugabo bitariko birakogwa mu bimenyeka ikindi no gufaciliter la dénonciation
citoyenne journalistique abanyagihugu berekana baduma ku rutoki lanceur d'alerte kandi bagakingirwa ibihugu vyose bijagwanya igiture biproteger les lanceurs d'alerte n'aba journalistes le journalisme d'investigation imengo yarafuditse aba journalistes imengo barindira cy'abategetsi baza kubabwira gusa so pas du tout ça abategetsi bari mabanganye no baza kwempika mu vy'ibiturire yo ari impike kuba no ari ko baragera ivyo mais la dénonciation citoyenne journalistique nahandi hose n'ikikora renforcer les autorités contre la corruption na za cour des comptes kugira zikontrola abantu amategeko kuyasubiramo hari impamvu ba leta bavuga amategeko ngo gufunga iminsi mikenyi none yasubirimo ngo umuntu ngo bamufunga ngo mwango byiza none nta utaca mu nzira itajanye n'amategeko kugira ngo hano umuntu ahubwo ayo mategeko zana nyene twige tuyasubiremo ubwo bunenge tubugorore mugabo n'utujande uri amategeko kugira ngo ugire no ntibikunda ikindi kibaga mu bujande gituye ni ibi byo gukomeza ubutungane buhana ujya gutungane wabo reformye ugahana bikaboneka ni ibintu biriyensanse kubona uravye ibyo gitura aho byatugejeje kuva ryari kuva dekanzero niki mugabo ukabura dekambre matika abantu babazwa ibintu urabona ko ibintu by'igituvuga kuri toraze rukuza gushika n'ubu imengo vyaramaze gufatangana abantu barabura aho bihera ikindi nuko les actions de prévention hagararako les actions de prévention ni déclaration de biens nejo ni twarakivuze déclaration de biens abantu mu nzingo nashira kuvuga ngo kwagwanya igiture batubahiriza ibwirizwa shingiro ribasaba kwerekana amatungo yabo ico utagikora hari ikiriya bayitangiye surosho conflit d'intérêt ibubundi abantu basanga babareka bakagira amabanga ugasanga biha amasoko ahabasubira bagira ukunuko arabakomeresa ugasanga canke abategetsi ugasanga ni yamemeta bakomeresa ni yamemeta bihi basubira ivyo handi barabikontrola les incompatibilités no kuranforza transparence muri administration ukorera ku muco na accès à l'information ikindi dusaba ni kuvaloriser les services d'inspection interne externe aya ma inspection ministérielle ubugenduzi bwo mu ministeri buraba bugaca bukwara na inspection générale de l'État bagakora imivuye mu bigafata guhindura n'abantu bagahanwa cour des comptes bakayiranforsa bakayubwigenga bakayuburyo abamagistrat bakigishwa ijya procedure ingene igenda bakaruka formation kandi bakaba des magistrats de carrière bakagumamo apara ngo abantu umengo ni mandat politique wewe uja contrôler intuze umengo ni mandat politique kabana bango batoga ngo ni migambi ngo ni mandat politique iyo contrôle bishoboka gute hanyuma 18 no kuranforsa la gouvernance budgétaire byo twarabivuze ingene amafaranga leta ikoreshwa leta nuko yoshira mu ngiro ivyavuye mu cegeranyo ca PFA evaluation PFA evaluation yabaye irerekana ingene gutunganya amatungo ya leta bijya vya budget bikorwa nabi baravyerekana dusavye ko les recommandations leta yozigirizayo zikaja mu ngiro ajya ma reforme ya budget programme akabandanya hanyuma ico bitare les principes de l'IBP zituma leta zira publier ama document ku mwanya abanyagihugu bagaba associé muri préparation budgétaire no kurikirana ingene biko biragenda bikaba realite muri iki gihugu nayo ibindi umengo bikorwa mu gipfuri hanyuma ugacumengo nta transparency hari kandi byose bica bituma igihugu kitizegwa ko nta uguha amahera abona udafise capacity udafise transparency yo kuyakorera mu muco secteur privé nayo turasavye ko yoshigwa imbere ibintu by'amamonopole bikaba kase bana bakangana imbere amategeko ibi bintu by'amaguhuburusho exoneration bamwe abandi ki bamwe amadovize hari muri imbere abandi kuri marsha abandi amasoko ya leta ukamengo barayiharije niki ucumengo ntuensita abantu gukora ibi amatarakasiri administrative ku bantu bashaka kwikorera utwabo yo ni menshi rudel fiscale ama impôt menshi ya no hino ahindagurika kenshi ugasanga abantu abadana canke n'abandi bantu bashaka kugira gushinga imigambi birabaremereye hago dusaba ko dérèglement national y'aprone ibi bintu by'ibintu byinshi by'impapuro vyakwa habe étude yo kuraba ko ata bintu vyakwa bidakenewe kugira abantu muri leta yo barazindiza abantu mu bihugu biteye imbere byose byinshi barafuta
usubira gucariya guca kwakiki kwa naka muja kwakiki kwa naka ibi nato bifatiye yani baragira komisiyo bakavuga tuti izi mpapuro zose n'ibikini intempestive abantu nibakore hama tuzobabonera ico ariko barakora. Hanyuma ikindi tuka tuti kugira hobo kwangaja dialogue entre acteurs kugira aya matora tangwa kuvugana mu migambwe n'ibiki hakiri kare azaba amatora atabandanya adusubiza inyuma. Ikindi dusaba ko hoba evaluation ya système d'éducation gihari aya mareforme yagiyeho très récemment harakwiye kuba evaluation yo kubona aho tugeze ntitubitinye evaluation objective des experts nyimba tureforma nyimba duhindura turabico dufata uko indera higeze ubu wa cadre mu minsi zabizoba bimeze gute tuzokenera. Hanyuma ikindi dusaba nuko hoba inauguration de la révolution verte du secteur agricole yuko ibijanye n'uburimyi n'ubworozi vyofatirwa ku bintu nyamukuru ibihe uburimyi bujanye no gushorera ku isoko naho hoguma uburimyi burya ico bita agriculture familiale ibijanye na engrais de qualité ko vyoboneka sa monopole imbuto zirobanuye zikaboneka kare kandi nziza ico bitari produits phytosanitaires zikaboneka les produits imiti y'ibitungwa canke ibitego ibijanye na recherche gukwapuya recherche muri za izabu recherche muri izabu nta ifise kwiye nuja ku develop uburimyi udashufise ubushakashatsi bukomeye na mécanisation rero Shukora revolution agricole ubushakashatsi bukomeye imbuto iki umaze gufata ko ari kuzogamije kudafisa ama laboratoire akomeye ishuri de laboratoire zimwe zikwigira imbuto zigira iki shaka mu bintu tuga mu bintu mengo nutomboresha no il faut la recherche na mécanisation guhindura ivyuma dukoresha ari amatarate cyangwa ndikigahinduka kuya tugira ico bita agriculture du marché nk'abandi. Hanyuma ikindi nuko hoba en plan yo gusova amashira hamwe amwamwe ya leta. Il faut un plan spécifique de sauvetage des entreprises publiques et parapubliques. Izi za sosumo za onate n'izindi za regide il faut kaba un plan spécifique yo gusovishira hamwe ryari ryose kandi bifatira ku buhinga bifatira kuki des états abaye experts na mareforme abayadopter umudirecteur général banomye ntabagiye kwiyumvira ibyo yumvira bara umudirecteur capable kuja kumeta en application en plan déjà arrêté mugabo afatishira hamwe ryagiye mu ngorane ryamaze kononekara bagatera y'umuntu ngo genda ubikora uko vyumva aherahe inzizi zahasanga zikura mu nzira gute oya siko bigenda ari en plan yo gusova nka sosumu iraba plan neza tubizogenda uku ibizogenda uku ono mandirateur général azoduha rapport inga zikashira mu ngiro lo plan de sauvetage haba no muri za regide zo buryo nushaka gufata umuntu ngo yongurano ni mujene ngo araje gwashitse muri sosumo ngo gukuyajya ngo n'ikigwari ngo iyo sosumo rero sosumo yagize ingorane canke ne yagize ingorane canke uratere yaparanganye kuva kera ngo ingorero ya Wajya na panso bitagushaka tutinyi bari expertise extérieure ikaza de cabinet haro de cabinet extérieure zizi gusova ma entreprise ngo ibyo turimo je nushaka kwaduka ngo umuntu ngo tasove ntuze haba harabaye en plan préalable kandi yabaye kubahinga na leta ikavalida ati are monsieur X genda ushire mu ngiro iyi plan ishira hamwe rero turabe capacité yawe mwabwenda kunaviga vy'Ubutunzi tawera kwa tutangwa kwimvira inyungu zawe ati ntibindaba uzonishira hamwe rihagaze nyene hama nguri turasaba yuko hoba ntuzeye évaluation ya document d'orientation de la politique environnementale agricole et élevage qui a été élaboré et validé à Gitega. Haro document y'uburimyi uri yantu burimyi sinzi ko araserukiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yanditswe Gitega bavalida à Gitega ayifise namana irava ariko evaluation ayo turabona sinzi ko no bambeshe ayoza kumpinyuza mugabo general ronde ntayo ndabona yuri yantu secteur agricole Nunga korera barama document 2020 gashika muri 2023 uraye varangura ami parcours ahugeze
ucubona ko abantu biva ivyo bintu gaca bigira mu bindi fete aho turagwaye ucubigira mu bindi kugira ivyo bihamara canke nibiki kwa dusanga les documents ont été zabaye oubliés pour la mise en application des recommandations rero nuko tuvuga tuti nko mu gisata ca naho nyene ni gisata c'ubutare dusaba ko leta yoyugura mu muco nubwo habajya vya code minier turasara ko leta yoja mu muco igakurikiza iyo code iba yabaye iyo code minier kiraba uko bayimoderniza hadahindutse pratique y'ingene bica bikogwa umengo bija kuvugirwa mu kanywa abandi batekinisiya birabo kamengo ntibazi niyo bikoregwa nta kizohinduka kandi tukasaba ko leta yo kwinjiza Burundi muri ITIE iyi ntuze y'Institut de Transparence des Industries Extractives twabisabye kuva kera kuko nifasha ibihugu bitaratera imbere kwiyugura muri transparence no gusinya contrat équilibré bitwumva abantu nk'abo bofra de expertise mu gufasha ibihugu kugira ntibihendwe mu makontra tuba kubikora mugabuke ngo amakontra yose ngo yasinye ngo twasanze umengo gusa gukunda igihugu kaja kwidoga pero ni vyabaye mukuri yuko yabivuze ngo amakontra yose ngo tuzoyaheba twaravuga tuti ITIE ibihugu vyose turasoma dusoma biganira twinjira muri ITIE kugira bifashwe kandi vyugurure ejo ni waza ari nk'umuraje ukubwira ngo bagira igira ubutare nibiki usanga tuzayitisa abadoni usanga tutuye umuntu n'umuyesiko yari karaguhenda naho tumuzi kahise kiwe nakahe ejo buri nta murigira kuza ngo aje kugira ngo amamine ngahanye ngo dutanga ama 600 million nta kontre bamusinga ejo bundi bazozana ngo amamiliyoni nibika abantu bagatamba tisigireho abantu batiza bagatenda kijya gihugu woja kwesukroka yo ahubwo yogira ica kuyeko haro maso kubona ivyo rero ni ibintu tukwe kurengera tukiyugura ko nabandi ko babikora kandi bigaheza bikabazanira aya recommandation dusaba kandi ko hoja ico bita umugwi w'abahinga bakomeye bofasha leta kurefresha ku nyishu z'ingorane abo bashikiranganje bakaza baragenda gushira mu ngiro ama plan yabaye valide n'aba expert bakomeye naho bakufirme ya conseil économique et social abo nshatse ko abajya bare bonse ndi kumana abajya barundi bacu baciye ubwege bari hanze baraza kugira ibiganiro ahandi bajya baca kugira de cabinet bagafata n'izicabwe zo Burundi ngaha bakarefresha bakereka leta ko murazimira nyawe ni ibintu bimeze gutya iyo ntumbere imaze kuboneka muri mise en application umushikiranganje bakamunoma ugiye ukurikiza izi reforme ugiye kuzishira mu ngiro nugiye kwiyumvira ivyawe nibi turiko tujaha tuzokweva ringe kwashira mu ngiro izi reforme nama resultat yazo nayi kuko aico bitanuzera gestion de connaissance none hajya tumuhamagara umujyare wose akaza kagira ibiganiro ngaha buki ugacumenga ivyo biganiro agize bihereye harya nyene ubyumva gute ni ryari none ayo recommandation badusaba aba traduit en action ni ryari ikibazo conseil économique et social barayivugira ikifashiki basi turashyize conseil économique et social tuyishire nk'abahinga bakomeye beklere kandi rero niyo amaze kuboneka ama reforme cyangwa intumbera abantu bafata na wa mushikiranganje uza kuhashira ni ucubona uwo washira kuvuga tuti urafise les compétences les capacités zo kumena izi reforme naye byayo byo gufata umushikiranganje ari gutora ngo ninde wajya twashire ngo turabirwa hari yanyu turabire mu nakaza n'utudungukizayo agashaze mengo nuwiga nugize gute so ne pas comme ça muri nyamukuru les grandes recommandations nizo